silip kasi. Basa, di ba? Oh, wala basa.
n'abagwanisha igitambo abanyana abo mu kirere nyamara bamazi abo mu kirere nyamara parasiteri nyamara baki ntabwo komande baza gukoroka ihombe na irabira
buzwi bw'abakobwa. Harimwo ababajuma. Nzoresa umupolisi kazi. Utiri nini mu buriri nani? Utiragamo.
uranyura hasi yavuye kwitaba byose wagira ngo mana bayiwazi amakuru murerera Torcida. Ele tá virado. Abriu uma polícia ali. muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ibyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza, twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records, ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.